Burundi nagerageza avuga ati waraje ba mu Burundi Fizo none ntimumuzi Fizo ahi ngaca ninya kuvuga Sadbi gwera urumva Fizo atamuzi abayigora ati Sadbi we ntiwakwiri kuriya none Francine ntimumuzi demaraho yiruka ati wapi nige na Francine nabo bazi man anige kunda bro chawinyegeza ngira muri Tanganyika turabona twe ikiyaga ciwacu ikiyaga ngira aha wow nimba atari banga nkubi imisi warumaze mu Buraya nakaye kandi kantu wakora karengeye muziki aragazi kinyegeje mu aragazi gere oya bivuga abantu babimenye aya kirazira gusigura akazi gukora mugiye utaburi kurasaba kandi utinya ko boca bakagukura ko canke bagutwenga oya hari ubuzi butababwimere ko ugushira en public hari n'inkuru twaronse umaze kugera yuko ngo ushobora kuba wakora akazi ko koza abantu bageze mu zabukuru nivyo ubu mu boss man kajya ahubwo ndibaza karanagora uretse batagorigeze ndondera mu bazungu aragoye sugupfa gukombina amatere y'abazungu hamwe na tere tuba tuvuyeko ijaga pista na putting ubona ko abamenyesha makuru bavuga byinshi abo mutima ukagumutera ngo do yo mama would you trust me anytime girl why you shaka kunera kakiri anytime ukumurugwan cause every time I don't wanna get like you mu bakobwa bose you na undi mbona atari you in the million is you ain't nobody like you wow yes This is Flash TV. We shine to progress. Yes. Hello everyone. Hello everybody. Everywhere you are. Hope you are doing well. Natwe ibintu nubuki ibintu n'umunyenga turashima uwahabaye. This is your channel Fresh TV 257. Nitwa Ndikuriora once the son of God, Doctor of Love, aka Diko. Nkuko bisanzwe mba nicaranye na Irerita Zoe niwe guhereza masalamu utobona ahandi hantu na hamwe. Uno munsi kwakiriye umusani kabisa umuradio no kujisho ucubibona yitwa PHB Nation sinzi kwa kaka Nation kakiriko na muheruka kera musaza mambo vipi safi mzee umeze neza safi kwe Kiswahili ni wacibagiwe no yereka kiracyarimo cyangwa nta nico wigeze umenya oya je numara wo mwisite hari ukuntu ariko ngo muri foro cyane mu gifaransa gusumba igiswahili ifaransa ni muga twebwe dukwita byose twaje twakuriye mu isite site irabanza kuri wawe akunda kuvuga igifaransa gusumba izindi ndimi zose byamujana ko yayize ibintu by'indimi ibintu by'amashuri twe twabonye biratuvuyeko kabisa so umeze neza ku rundi ruhande bien sana batangiye mvuga ati umuhungu ubona afise look y'umusani kabisa ari umuntu uraba even kuri look ukabona ati n'umuntu n'umustar mwibutura rimeze neza hasi yambaye uturato ntazi uko bita kamambiri zivuge ziri mu bwoko bw'ikandambiri kamambiri zivuge hari udusocks ariko turi special ukuntu mu ruvumera tuyizi kare hejuru ni dread ni ibintu nyene biraho je urumva mpfa gutora ati nsuka ibi cyane imanukira ubona yuko no kuzuru wamaze gushira kwa kantu wanje nkana byutse nsanze ntoboye kuzuru oya niwe nsanga byishizeko oya ntibyishira kahugwe ni ubishirako mugabo nsa neza abantu you look nakivuye ngo so beautiful umuhungu arukinga gute fresh you look good you look so well arukinga like a gentleman so ni patch nakiriye kabisa for the first time ariko kandi novuga n'ubundi nza kuba ndi mu bambere bagiye gukorana ikiganiro na wewe nyuma y'igihe kinini utari kuraboneka muri no industry wo kwibutsa abantu ahantu wari uri mu bazungu aragoye sugupfa gukombina amatere y'abazungu hamwe na tere tuba tuvuyeko ya abazungu sanga ari gukora muta none wese uri umunebwe hamwe utoko uri umunebwe oya biragoye kwera umwanya biragoye kwera umwanya birinze pavena kubishobora ubura umufayita kwera mbwa nyene turagerageza tuporepora uvuze ngo umwanya uragorana ucomenga hari ibindi bintu buri kurakora bihambavu y'umuziki canke nakandi kazi ushobora gukora kugira witeze imbere hari ibindi bintu buri kurakora hari abarakazi n'udakoze n'uje
ari problem kabisa. Nimba atari banga nk'ubu imisi wari umaze mu Buraya nakaye kandi kantu wakora karengeye muziki. Aragazi kinyegeje mu. Aragazi gere. Oya bivuga abantu babimenye. Aya kirazira gusigura akazi gukora mugiye utaburi kurasaba kandi. Utinya ko boca bakagukura ko canke bagutwenga. Oya hari ubuzi butababwimere ko ugushira en public. Hari n'inkuru twaronse umaze kugera yuko ngo ushobora kuba wakora akazi ko koza abantu bageze mu zabukuru. Zabukuru? Nivyo. Ubu ni boss man. Kajya ahubwo ndibaza karanagora. Uretse batagorigeze ndondera. Ukarose ubutomboye. Man urakora bro. Twebwe twavuye mu isite mu masita Kenya iki niki. Ubona hano hose ari amararo urahaca. Kabisa. So ndashaka rero uduhe image ubuzima umuntu aba bamwe hariya cyane nk'umustar cyangwa umuntu avuye na mu artist ugeranije nubwo uba ino. Hoba hariho difference. Nta bustare mu bazungu muti. Nimba ari vyombura vyose. Nimba ari uwo mukecuru uvuze ko woza uramwoza mani. None ucuzanye ibintu vya YouTube ngo era aba YouTube yanje ngo je n'umustar kora gazi. Utaje mu Burundi genda bigira umustar. Bivuze yuko nkobo imisi wamazeyo atamuntu n'umwe mwigeze muhurira nko like nko mwibarabara ngo ahindukire akomenya vuga ati oya ninde yomenye. Wapi uranavuga ko deja uranavuga ko uva mu Burundi ntagire n'ababimenya. Alala. Usibye ko atano umustar nta muntu n'umwe yigeze amenya ikintu cyo mu Burundi. Nagerageza avuga ati waraje ba mu Burundi Fizo none ntimumuzi. Fizo ahi. Ngaca ninya kuvuga Sadbigwera urumva Fizo atamuzi abayigora. Ati Sadbigwera ni wakwiri kuri iyo. None Francine ntimumuzi demaraho yiruka ati wapi ni. Na Francine nabo bazi man. Ari ngikunda bro. Chawinyegeza ngira muri Tanganyika turabona twe ikiyaga ciwacu ikiyaga ngira aha wow kinini nimba ari ca kabiri kwisu mengo si ya ni ca kabiri mu burebure chawinyegeza muri ivyo tu ariko uvuze nk'akantu ka Tanganyika barakamenya barakamenya canke ntuze ikawa yino cyangwa ukavuga n'abakobwa beza mano ziko Burundi buri mu bihugu bisaba abakobwa beza kwisi kwisi yego ni beza mugabo urumva aba nushobora kugira kwidentify igihugu cyawe uri kwavuga ngo uguruba ngo dusaba abakobwa beza teja no mu bazungu usanga hari abakobwa beza benshi kukijanye na communication byarakorohera gukomunika ururimi dimwe ajya rero umuzungu ahubwo nasanze ino twebwe mu banyafrika niho usanga iyo uri kuravugana n'umuntu mudahuje ururimi uguma wumva ko ariko aravuga agakosa mbwa hariya mu bazungu ntiyitaho ko wavuze nikosa agerageza ahubwo kugutahura akanagufasha tewa kumva sanse uri kurabivugaho nukuvuga we yumviriza icyakeneye kumva ivyo kuvanga akanagufasha ngo ntiwakoze ngo amagisanga ibiki n'ibyo ngo wagize uzugira ikibazo ngo urumva ngo je ngo nta congereza nzi wibura yaharananiye bro wapi ibura uramaze kumva umuntu umwe yananiwe kubibura ngo kubera ngo atacongereza ego urashobora kugira agaformation bivanye n'ahantu ugiye gusaba akazi basanga ari urimi exige iki niki ukagira genre ukakimenya gose iki niki mugabo usanga nyene bigenda bien nta biba bigoye kukijanye rero na affection hari ukuntu nkino nariko ndareba nko mukanya ukabana abantu muramenyana bakakugwa mu ndu ukabona ko bakwereka akantu k'urukundo uciye hano urabona PHB n'umustare acho wasa no wakivuze kubijanye nuko atamuntu yo gusamarira ariko kukijanye na affection mu kibano abantu muba mubanye mu bazungu oya nta affection ariye bana ubwese akiwiwe bana yaje nta kantu k'urukundo bana n'umubanyi peut-être nyimbubana n'umuntu mashaka kumara n'umwaka wose mutanabonana mutanaramukana wese ari busy n'amafaranga man nta mwanya uhari wundi ni wewe na wewe none hari ahantu muhakundira iki bo twakundira sinzi imiyaga nyene yo hejuru kabisa so ni page rero novuga ngo igenda giwe ryavugishije abantu ngaha biratera induru amasaga menshi weza n'igihe haguruka umwigeme aja mu media avuga yuko wamuteye inda iyo nda uza kumera nk'umutanya urugamba weza n'igihe cyacubigeze bivuga ko bikavuga yuko wanayihakanye kubera ki wasize uteye inda ucuja hanze nk'umuntu ahunze mpunze kubera inda mpunze kubera inda cyane niko biboneka urumva uryamanye n'umukobwa umuteye inda nyuma y'igihe gitoya arakubuza ugeze yidekarate je yasa nteye inda nca ndamubura yaragiye even kuri phone ntamvugisha biyumvikana yuko wahunze ico gikorwa ahubwo ikintu gisa nuko warugiye kurondera kikirwa nk'ikinyoma
oya nibaza ko bo sinigeze je urumva makuru nanje naraboneye kuri réseaux sociaux urumva sivye ko ujya mukobwa yigeze kundondera maze kujabuka urumva ngo je niyumva confise inda iki niki ndagerageza kumutahura nk'umugabo nyene atari imbwa ngo ati je ni ibintu bishika nyimba peut-être ufise inda birashoboka urumva reka tubitware pole tuzobimenyesha umuryango w'iwanje nawe umenyesha umuryango w'iwawe hama ico kibazo bacigeko bagukurikirane neza mu mahoro kabisa rero umukobwa acagomba kubishikuja kubijana mu yindi siguro agomba kubishiramo ikinyoma je naranamurondeye atumviriza jewe mparuye kubera ukundana n'umuntu kandi wemera ko mwigeze kuryamana avuga ati jewe ibiharuro mfise nk'umugabo ibiharuro mbona ntibihuye urumva ntibihuye ntanda jewe nibaza ko no banagutera ati mugabo kuri inzo bimbwira sinshobora kukwankira canke sinshobora kukwemerera iki bintu tubitware gahoro umwana tumukurikirane hama kazovuka tuzokoreshe ADN urumva rero umukobwa aca bifata nko muri sanse yuko nihakanye umwana abakobwa benshi barakunda kugira ico kibazo iyo umugabo afite uburenganzira bwo kumenya ko umwana ari gwiwe uramuhereza ubwo burenganzira abakobwa benshi baca bifata nka umengo wihakanye umwana iki niki rero acagira iryo shavu umva mage n'abagenzi bamubwira iki ngujya muhungu yarakubesha iki ibinyene byinshi acarabura control aca bitwara nabi acarondera abajournaliste bamvuga nabi ngo je nihakanye ivyaravuzwe cyane kabisa mbona umengo umukobwa nawe nyene haritahura ariko ikintu kijanye coco no kuhura mukaryamana co carabaye ngo carabaye sino bihakana yego carabaye gusa ni hamwe ibiharuro jewe nagize jewe nahura nivyo weri karatsana nivyahura kora je naramaze hafi amezi arengane urumva kandi tuvugana kuri phone hama agacaza kumbwira haheze amezi anakambira ko afise inda y'amezi 6 twahora tuvugana amezi 4 yose ntibiza guhura none twavugana ofisi inda ntubimbwire kubera iki ngo nanka kugutera stress yiki indarega si stress numuhezagiro numuhezagiro ubu uvuye mu ijuru none no kwanka gute umumarayika rega umumarayika si stress rero biramutse ari ivyo ukaba warayiteye yo bari yo ya mbere uteye numva umengo yarayikoroye la la bayigeze kumbwira abagenzi be ko atandagifise yayikoroye iki niki none wo umva umuntu jewe nisabiye ADN ko mpimade ndabe ko umwana ari gwanje ko bikaze none ko nahezagiwe n'Imana hama umukobwa agaca bitwara mu yindi ntuzi kugeza aho anakorora inda ubwo n'Imana imubabarira yoba yarakugiriye nabi Imana akorora inda yawe kandi umwana wari umutegereje nubwo wumva wari ugifisa amakenga yo batekera zobanze tugire DNA turabe yuko ari wiwanje urabona ibintu nivyoroshe iyo umuntu mutabana no mubana urashobora kumugira ko amakenga n'uburenganzira bw'iwawe ni ibintu bisanzwe ivyo nucugirisha avunga urumva ngo se umwana ari hakanye umwana ya bakeneye kumakinga sure go binari sawa uri kuranariza nawe nk'umupapa mukuru umugani wawe nkuko akomeje kubivuga nta makenga ugira ko yobe ico cimvira kizanye kubera ko kumbure yibaza ati wa mutipa ahantu asigaye ari arafise uburyo amerewe neza ugasanga yashaka guprofita ikintu cyo kwita akeneye amafaranga arabivuga ati jewe mbona waragiye hanze nkeneye amafaranga tukayarugi tukaba twayarungitse mugabo ntubicishe mu nzira z'intambara kubera jewe yaje kumbwira ko afise inda twarahibanye mugabo tuvugana nyine muri message atagwanka uruhare rero sinzi ko ivyo uvuze byo ari byo mugabo nibaza hamwe byo ari byo yoba yaravyimviye na suko basaba amafaranga so reka rero tugihuza n'ikindi kintu peci gisa n'icatangaje abantu ushobora kuba mu bantu bagiye mu Buraya bagarutse n'ingoga baido wari uri mu kihe gihugu jewe nazunguruka Europe yose azunguruka Europe yose nigeze kubona amafoto yawe bambwira ngo uri muri Autriche ubundi mwanya ngo uri muri England birancanga nta wakapta ahantu neza ndi kubera zose twanga mu Burundi wese agomba gutohoza inkuru yiwe abari yavuga wawe je wakazi nakora agomba voyage so nakona valeti ikintu kwego ndavuga cyo umukobwa mu Burundi tugihuze no muri n'umukobwa w'umuzungu bivugwa ko intandaro yo kugaruka n'ingoga mbere ngo haba amasaha 28 ukirukanwa
wari wateye inda umuzungukazi umuzungu wa mugabo we ubona ko bino bintu bizava byica kariyere yawe uvuye mu Burundi dosiye n'inda ugaza mu bazungu uriko urateragura amada shayi kariyere yawe urayisha bo jewe jawo kuva kera n'umuntu namye mfise amatake kuri réseaux sociaux uravye nka Edison umumenyesha makuru yitwa Edison umuntu yaguda kumvuga ko urumogi jewe nta rumoginwa ari zoganwa manje imane ntagatabi hajye ufata wapi bro nubone imishatsi niki we ahubwo hari n'amafoto menshi yasirikira uri ahantu mu byotsi byinshi ukavata abarakazi kajya abarakazi peut-être mba ndiko ndategura shooting kanaka yo kurondera ubuzi bumwe rego ubuzi ni bwinshi nshobora kumfise contrat na super match ntimubimenye none ufise contrat na super match ubigenza gute cubikora kuki abarakazi sino jewe nta droge ni ariko inzoga yo urayinywa pe wapi nta nzoga abagenzi barabizi bitangaje wapi nibitangaje so wari ukiri kurasigura bo je nibaza ko cari kinyoma narigeze kuvuga n'umujournaliste umwe ndamubwira ko ngoma nze mu Burundi ategure juste nyene abajournaliste ntange interview kiniki ko ngarutse mu gihugu muhira yo guciza kiniki rero umujournaliste acansaba 2 millions ndamureze 2 millions kugira dukora ama interview ndondera ama media ikiniki nabwo cyamze kanga ari menshi reka basi tuvyihoze acha bishira mu yindi sanse ko namwimya amahera acagira inzigo acagenda guformira inkuru urumva ngo uyu muri magaruke mu Burundi baramuhaye 24 heures wiki adanaza drogue ngo abamine deja bagwaye 24 heures na report irashika ngaha mu Burundi ushika bagukora kwa matohoza ariko se ni igiciro kwemeza ko nkubataye bariko baragukora amatohoza je narurutse aeroport neza kandi nta ngorane nagize ni iki cyatumye winyegeza itangazamakuru ninyegeza kwawe wapi je naje nk'umuntu asanzwe kubera je ndasanzwe ni nakiriwe n'abapiti nyene bo mu isiti je nzi nyene ko ndo mu isiti nari nkumbuye isiti nyene candigira mu isiti nyene n'abapiti bo mu isiti candururuka kwanda dayaho po ariko muri babapiti bo mu isiti nzi abajournaliste munazinanye muri babapiti bari kuza kubaca indege bakerekana ati peci yaga bo abajournaliste kenshi bamaze kubona uri ugiye hanze nta service ya gusa musura gukorana rero benshi twaravuye tutabaposhe gose nabonye ko atampamvu ihari nimwe yo kubabwira ngo baze bantege je natoye napito mu isiti jandigira mu isiti ntaranajyama nashikiye mu isiti ndabona isiti igene imeze iki wibutsa za kwa ducapati two mu capati ikindi nwera amacapati ubugari iki fresh ubuzima bukabanda sino je nta 24 heures bampaye mwana n'umwanya ashobora gusubira none passport zekwaye urashobora gusubira urafite imigambi yo gusubira sinzi none ni mwisi ariko peshi usa n'umuntu ariko atuzimiza gato ndashaka basi tubivuge muri no ango kwirukanwa wateye inda umuzungu no kwirukanwa ufatanywe ibiyayuramutwe bivuga yuko udandaza uri hari ni kihe arukuri muri ivyo bibiri nta kintu nakimwe arukuri urazi hariya mu bazungu viole iranwa gose gusumba wanashima drogue yes utumudanza drogue mugabo ntugire viole ku muminere deja urabanza gufungwa none mwageze mwumva ngo je nafunga batwumva baguha amasaha 20 wafashe ku nguvu umuzungu w'abandi umuminere raho nyene batagufunze muzeregerege nikibaho nzo ko ari inkuru zo gutera abajournaliste baragoye abivuze ko n'umujournaliste yavyadukanye kubera ko ari byo mudahurije ko cyangwa ni twatuntu twawe kuko hano ngo unafatwa nk'umwami w'amabezi ngo urashobora gutegura ikintu kikamara n'umwaka abantu bazi ko rukuri kandi atari cyo amabezi je gusamba yo ubuzima bw'abaje bw'abantu baca babishira mu bintu by'amabezi je hari gihe nikora akantu nyene nkavyuka kuri rezo sosio nyene nkeneye kwikorera akantu bo bagaca babyorienta bakagira nyene kare siro je abari bon bivuze ko umwanya n'umwanya shana n'ubundi kukubona wuri indege wigiriye canke akuma ngarega ngani muhira igihugu ni ciza akayaga ni keza ifungurwa ni nziza abategetsi baraduhimiriza gukora imigambi kondera ifumbire ikiniki rega no ngari ubuzi tubaho hose ubona ukeneye gutembera atembera ni gutembera mwa ngani muhira iyo umuntu rero w'umugabo pecha asohotse byanka byakunda mu bintu bimujanye haba harimo ikintu ko bitaguhaha canke gusoma ku kintu kijanye n'umufuko barakantu uvuga ati Imana yaramsondeye akantu ndabona yuko ari intambwe no banaratengeranije no mu myaka yeze
umufuko no kuvuga ingodo amafaranga yeah ugiye mu wazungu ubugiye gukora man haya mu wazungu ntiwicara kweli nawe wicara guverinoma irakurondetse si wowe tuguma tugoheza amafaranga y'ubushomeri warabuze akazi uri kimuka yani bazuri mu wazungu kandi ukora urahembwa rero mu gihe uhembwa urarondera imigambi ukora no nganazanye n'imigambi kandi ngani muhira haje kuyumva nkeneye kuba muri Tanzania nzogenda nkeneye kuba Jamaica nzogenda bivuze ko Petro no munsi kumubona nko mu kamodoka kiwiwe cyangwa kumva ngo yaguze aka pariseri Bujumbura nta nubwo bikiri big deal cyangwa n'amaguru n'amaguru ntiwabishobora na kiriya gihe sinigeze nkubona ugenda n'amaguru bo ni kubera tutahura ngabo nibaza ko Imana tunyenera duhezagira ugenda n'amaguru ni sawa ugenda no muduga ni moto fresh kabisa kizazi sana so kuri kariya yawe rero novuga abantu barakumbuye kumva amahiti yawe indirimbo nshasha narafuriye sorry narafuriye waranyitse nkazoro turakubura neza nateye isoni kwete amezi 8 atakintu gishashe cyo gisoro twitega indirimbo ryari indirimbo sinzi vuba vuba cyane turi muhira hari amazungu biragoye man nk'i kamera yiwawe abari ngorane kuzana umudirect usanga ari nka $5,000 barabati none nka $5,000 ngikiye umukuzine ntashobora kwisuma mu bintu kandi kwikire birazinze usanga ari ngorane mutse hari n'abavuga yuko ahubwo uwabuje hano kugira ukore EP uco wongera wijabukire nivyo bishobora kwikumira none ko muguma munyirukana usanga babona hatakikubereye cyane wapi vraiment je ngani muhira bera mu city kumutakura niho muhira kabisa ebana Petro nibaza ko uri umuntu wacu uburi muhira even next time tugukeneye tuzogutora ariko kukurekura utikoze mu gahago ngo dukubite nk'aga flashback ku ndimbo ya imwe ukunda naba nkozi kosa nibaza ko batonamba barira indirimbo imwe wewe ukunda muri nyinshi waba warakoze dukubitaga flashback twibutsa abantu yuko ugihari na bya biyamutwe bakwagiriza byo babitatwaye ijwi ryawe ukiri wawe nabiyayuramutwe cyo mfata aho gusa ndakunda gupostinga nk'ama video niba mfata ibiyayuramutwe iki urumva wabifashe wapigamani bari montage araga kino kiwanje tu mugabo mba niko ndategura izindi business okay sibwo buzima bwawe wapi abantu ba hafi barazi ko atakiyayuramutwe ariko ireri yarigeze kumbwira nani ndatangara ngo bijya Petro ngo apare y'ibiyayuramutwe ngo nta n'inzoga iramukora ku munwa naratangaye gose nzoga inzoga nagerageje kuzimenyera mugabo ziranya nkamana bazokunda umuntu ntagukunda ucuheba aho umukobwa utamukunze ni nk'inzoga so dukubite kuri ako kantu indirimbo nasavye mu ndimbo urabona umuntu abakora indirimbo nyinshi ku artist akumva yuko ziryoshe ariko akaba ari imwe nawe yavuga ati ibanira ndayikunda ukuntu cangira iranyorohera indirimbo dotonshwa muzi wawe shameruka gusora n'indirimbo kera ubona ko namaze kubicamamare confidence urakabanura ucyamara indu iribwa dushwa nayo mama ijaga pista na putting ubona ko abamenyesha makuru bavuga byinshi abo mutima ukagumutera ngo do yo mama would you trust me anytime girl why you shaka kunera kagere anytime ukumurugwan cause every time I don't wanna get like you mu bakobwa bose you na undi mbona atari you in the million is you ain't nobody like you wow yes shout out numva uri cabirimwe neza uracabyibuka kabisa so musaza ndagushimira sinzi nimba hariho akajambo kamwe canke tubire bawumva ati iki ndumva ko no kibwira abarundi hanyuma duce tuguseze bogo wari urusaku je ni mu Burundi ndimpira ngo we neza vraiment ndaryohewe wow yes nibaze uko ibindi byinshi bazogenda babibona ndabibona ngani muhira fresh TV ni muhira wow abamanagere babo bose turazinanye bamwe n'inshuti kiniki ngani muhira kabisa so ndagushimira cyane nabashimira bakunze ba Fresh TV 257 make a comment guys ibyumviro byanyu ningira kamaro cyabakunda cyane ciao This is Fresh TV, we shine to progress.